ivyigwa umuntu ashobora kuronka hirya no hino agiye arabaza abantu aba canke bariya, birerekana yuko abantu bari hagati y'ibice 4 na 6 kw'ijana bashobora kuba bafise ingorane yo kutumva neza. Ko kuntu tutagira ibitigiri rero bitosoye, vyoduha icigwa nyene kugira ngo hano mu Burundi tubicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu dushobore kuja ku kivi kugira ngo dutangure tumenye ni bande bafise izo ngorane, ibitigiri bihe, gutyo ivyo vyoheza bikadufasha kugira ngo dushobore no gufata imigambi ibereye mu bijanye no gukinga canke kuvura izo ngorane zijanye no kutumva neza. Twobamenyesha yuko izo ngorane zo kutumva neza zikarira cane abakiri bato, dufatiye ku kuntu babayeho. Twovuga bakunda kumviriza ibiryohera amatwi, indirimbo, kuja muri ivya bibanza vy'ubutambiro twokwita boîte de nuit, ama concert. Aho naho murazi yuko aho hantu havugira ibintu bitera urwamo rwinshi. Ababijamwo rero n'ugwaruka. Tubamenyeshe kandi yuko mu bituma abantu bagira ingorane zo kutumva neza ahanini cyane ari ivyo bintu dukoresha cyane cyane ugwaruka vyonona amatwi. Twabwiye indirimbo bakoresheje ivya vyuma twita mu gifaransa ama écouteurs. Twabwiye bamwe bakunda gutamba bagakoresha vya vyuma bishikana amajwi kure. Ivyo vyose nivyo bituma abantu bagira ingorane zo kutumva neza. Muca mwumva neza rero ko abakarirwa cyane ari bamwe bakoresha ivyo vyuma canke batembera mu ivyo bibanza twababwiye, nago nubwo gwaruka. Ariko ntitwodeha yuko n'abakuze bashobora kugira izo ngorane bivanye yuko mu buto bwabo nabo nyene bakoresheje ivyo vyuma canke bakunda kugendera aho hantu habera ivyo bintu bitera urwamo rwinshi, ariko bikashobora kuva kutumva neza bikava no ku busaza ku bantu bageze mu zabukuru. Ariko muri rusangi mumenye yuko tubamenyeshe yuko abakiri bato aribo bakarirwa n'izo ngwara. Ariko hambavu yaho hariho n'abashobora kugira izo ngorane kubera ingwara zagiye bashoboye kugwara zifatira mu matwi, atubwira nk'amasamba mbwika canke n'izindi. Ndetse n'imiti imwe ishobora hari imiti imwe ifashwe nabi na cyane cyane ku bana bakiri bato iheze ikabononera amatwi. Ariko muri rusangi abakarirwa cyane n'ugwaruka bakiri bato bacinezereza. Rero ico twasaba abene gihugu na cyane cyane ugwaruka, ntiborindira yuko bagwara, na cyane cyane yuko umaze kugwara bimusaba uburyo burebure bwinshi bwo kwivuza. Ugasanga bagiye kumushiramwo utundi twuma tumufasha kumva neza, twokwita ama prothèse. Tugasaba rero yuko ahubwo abantu na cyane cyane ugwaruka bofata ingingo, bomenyera kwikingira. Navyo kwikingira ni gute? Kwirinda gushira ama écouteurs mu mutwe abamena amatwi, kwirinda kuja ahantu bavugiriza ibintu bitera urwamo rwinshi, naho bojayo bagafata ingendo ibereye ibatuma batonona amatwi yabo. Ikindi naco twohanura na cyane cyane abavyeyi canke abandi bose, nuko bokwirinda kuza barafata imiti uko bashatse batayandikiwe n'umuganga canke atabaye impanuro, kuko biribonekeza yuko hariho imiti imwe, ivyigwa birerekana ko hari imiti imwe nayo nyene ishobora konona amatwi.